hariho presence y'Imana. Haleluya. Amashimwe akwega presence y'Imana. Ibibazo byose ufise tuza amashimwe. Nuduza amaganya yamuhe. Ariko duza amashimwe. Kuko yamashimwe akwega arakogota. Amashimwe tereshajement. Ivyugaye mu ijuru bikwegwa n'amasengesho. Amashimwe arabomora. Amashimwe ndayita terminator. Aramena. Hariho gusenga no gushima. Amen. Urashobora gusenga mugabo ntushime. Hamwe nambwiye ati je kuva numvise inyigisho zawe natanga gushima. Nta namwe nashima. Naje imbere Imana kurira gusa mana warampevye umoriki. Yamaze imyaka abaza Imana ngo umoriki. Ariko nige ntacyo yigeze yumva. Ariko atanga gushima. Haleluya. Ndashonje ariko ndagushima. Ntavyo numva ariko ndagushima. Wandamye ndagushime. Ya ndemo rayikunda kuva nk'ikizwa ni indirimo ya mbere nakunze kahanefu sinzi zinshi ku mutwe mwaka kahanefu ndayizi ndayikunda gose uko abwira amasengesho nk'umuntu wagusenga wewe wagusenga amababa yawe araterura imitwaro yanje araterura amashimwe yanje bikaduga uko tibiraduga kinyarwanda bango birazamuka amasengesho aryoshe. Kama sengesho niya guhuza n'Imana. Niyo nzira yo guhura n'Imana. Haleluya. Ariko rero hari gihe usenga ukumva ngo amasengesho ntiyumvigwa. Imana niko irumvye amasengesho yawe. No musere nashaka turabe ibintu Imana yanyigishije ibintu bitanu bituma amasengesho agira ubushobozi. Ndashaka kubimenya. Ibintu bitanu bituma amasengesho agira ubushobozi. Canke agira imbaraga. Amen. Haleluya. Hari amasengesho n'amasengesho. Nabyumvise. Hari amasengesho n'amasengesho. Hari isengesho Imana yumva. N'irindi sengesho rituma Imana ihagarara. Amen. Yesu yereko n'abantu benshi bamukikuje bamukorako. Bamugunda, bamusita. Ariko hari umuntu umwe yamukozeko. Umwe gusa. Mu bantu ibihumbi bamukikuje. Acharahagarara arabaza ngo ninde ankozeko. Amen. Bisigura yuko hari isengesho rituma Yesu ahagarara. Akavuga ati nivyo hari ingorane muri Ukraine, hari ingorane mu Burusiya, hari ingorane muri Afghanistan, ariko hari umuntu ankozeko. Hari umuntu mu Burundi Ibujumbura ankozeko. Ndashaka kwanza kuraba uwo muntu. Ba Petero baravuga ati none sitwari uko ari gufuha canke ko ari kuzazanirwa. Twese twagukozeko. Twese bagusita. Jewe nagukozeko, Dere yagukozeko, Matayo yagukozeko, Nuriya yakozeko. Oya hariho umwe. Ndabizi kuko ngo hari ubushobozi bwamvuyemo. Abandi bankorako gusa ariko nta kwizera gudasa ari kwizera numvise. Amen. Bisigura rero ari ibintu bitanu. Ndabona abantu henshi hari abantu bari tayari. Ikaramu ni mane bahezagire. Bitanu. Ntimuvyandike gusa. Muzobisubiremo. Mubisengere. Musabe mwe yarabashobozi kubishira mu ngiro. Icyambere jambo ry'Imana saba kwezwa. Kwezwa ni sanctification. Haleluya. No muzi nikivugwa cyane mu nyigisho, ikivugwa cyane mu butumwa. Ariko kwezwa ni ikintu gikomeye cyane kandi Satani ashaka gusamaza abantu kubera ibibazo byinshi agashaka yuko tuvuga gusa imigisha ariko ntituvuge ukwezwa. Kukwezwa niko gutuma Imana iza yidegemvya. Imana nikunda ivyaha, irakunda abanyavyaha. Muravyumva? Imana irakunda abanyavyaha ariko iranka cyane ivyaha. Ahantu hamwe gusa Imana yahaye mugongo Yesu hari ku musaraba. Kubera gihe Yesu ku musaraba yikoreye ivyaha vyawe n'ivy'uwanje. Byose Imana data yaraba wa wundi bari hafi. Imana avuga ati oya ibyo bintu distance. Bwari bwa mbere Yesu avuga ngo mana andi hose Imana. Yesu nyavuga ngo mana, yavuga nde data nigiki kikumpebesheje
Niyo gitumye mu mugongo utawe mu mugongo kubera iki hari ivyaha. Ivyaha rero biratandukanye, hari ikintu kigushira kure. Imana yashaka kwegera mugabo hari ivyaha bishobora gutuma Imana ibakure. Nico gituma ukwiye kuba mu buzima bwa sanctification. Ubwa mbere urakizwa utarihana, utarakizwa urakizwa ukakira Yesu umwami n'umukiza, sivyo? Hamaze gukizwa uragendera muri sanctification n'ubunzira yo kwezwa. Haleluya. Hari ibintu ushobora utarahera rimwe ubwa mbere munsi ya mbere, ariko ku minsi igenda hari ivyo ugendera cagawika mu nzira yawe. Umukristo rero akwiye kuba mu nzira ya sanctification yo kwezwa. Dusome muri Yesaya 59 murongo wa mbere n'uwa kabiri. Ukuboko kuhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza. Ukuboko kuhoraho nikunaniwe kugutabara, nikunaniwe kwishura ikibazo cyawe. N'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Hari abantu beza ko Imana itacyumva cyangwa yanse kwishura. Imana yanse kwishura, ariko ibigabitanyo vyanyu nivyo vyabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ivyaha vyanyu nivyo vyabakingiriye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Ni iki cyabatandukanije n'Imana? Ubwa mbere ibigabitanyo vyanyu, iniquité niko bavuze mu Gifaransa, ngo nivyo byatandukanije, ngo kandi ivyaha vyanyu nivyo vyagize gute? Byabakingiriye. Bana majambo, hari ikintu hagati yawe n'Imana cyitwa icyaha. Imana ishimwe. Nico gituma rero udakwiye kuba mu buzima bw'ivyaha. Ikiri kiza gitabako cyane mbwa muracumva. Kirazira iri mu buzima bw'ivyaha, banza utunganye n'Imana. Haleluya. Ana mwe maravuga ngo byo kwihana ngo bikora abapagane gusa, nawe uri umwana w'Imana. Yohana yandikiye abana b'Imana. Kete cyambere cya Yohana yavuga ngo bana banje bato, avuga ati umuntu niyakora icyaha, sivyo, agire gute yihane, kuko Imana ishobora kumupurifya cyangwa kumweza. Amen. Cya kabiri dushaka gusoma muri Petero wa mbere 3:12, 1 Pierre 3 verset 12. Kuko inyonga z'Uhoraho ziri kubagororotsi. Inyonga z'Uhoraho ziri he? Inyonga murazumva? Ane ujuma kwa inyonga yitwa gute? Si umwonga, ni inyonga. Amaso y'Imana. Amen. La face de Dieu. Mama jambo, amaso y'Imana ari hehe? Kubagororotsi. N'amatwi we ari kuvyo basenga. Ivyo basenga. Ariko igitsure cy'Uhoraho kiri kubakora ibibi. Nta gitsure nshaka indabe giza. Haleluya. Igitsure ni kibi. Urabona turahura. Ariko ngo abagororotsi ni bande? Abagororotsi abantu badakosha, nabakijijwe bogejwe amaraso ya Yesu, bagendera mu nzira y'ukugororoka, sivyo? Abo nibo bita abagororotsi. Ngo amaso yayo ari kubagororotsi. Imana ishimwe. Icyo nakitaba ko cyane mwacanditse cyambere. Haleluya. Kimwe mu bintu bizibira amasengesho, kimwe mu gituma amasengesho atishugwa, harimo ubuzima bw'ivyaha. Mwana numva abantu bambiye itwara. Muri Kanguka bakora kutubwira ngo dusengere kenshi cyane aba francophone. Batubwira ati dusengere, nanumvise ko ngo muri Kanguka ngo barakunda gusama bamaze imyaka myinshi. Komoza mumaze ingaya tubaze imyaka 7. Gwako dushaka dusengere ko fata nk'abandi samedi ego muga turafise ikibazo. Urumva je nashaka mu sengere kuko nitubihuza ko n'umukopine wanje. Ukuvuga umukopine cyangwa umugore. Bon, urumva ntakiri umukopine, turabana. Tumaze imyaka 7 tubana. N'umugore wawe shaka se umugore wawe. Bon, urumva ngo twaravyumvikanyemo. Ariko sengera ko bimeze kose. Sego vyumva. Ketubwira ati imbere y'uko usaba amasengesho, genda utunganye uve mu cyaha. Sivyo? Genda ubanze uve mu cyaha. Uwumve ko atakikwagiriza imbere y'Imana. Hamuze uvuga ati Imana ndi umwana wawe, ndi umugorozi. Ndi mu ijambo ryawe, ndashaka iganza cyawe. Twaba byamo byatubaye ko cyane gose. Cyane kuvyerekeye abantu babana nko mu gihugu cya Gabon, ho ni birarenza. Ari batubwiye ngo pastor wanje arabizi ngo yarabindekeye kandi ngo n'igihugu cyacu kirankuraje ko yaturi bake cyane mu gihugu.
hari ikintu aroto ya mbere ngira ireleve sizi muri Afrika ya sterilité muri Gabon. Rero gasanga rero abantu barankuraje no mu mashengera mwamwe si yose mwamwe bari abapastori barisamaza bakigira zimza kugira ngo bavyare ngo igihugu cyaguke, ariko icyaha ni icyaha. Haleluya. Nimba ushaka kubona ubushobozi bw'Imana kugenderwa mu buryo budasanzwe, gendera mu kugororoka, gendera mu ijambo ry'Imana itandukanye n'ivyaha. Haleluya. Ubwo buzima abantu bashobora kubona ugororotse hanze, ariko ufise n'ubuzima bwihishije. Abantu bamwe ngaha wofata amatelefone yawo karaba ibyo baraba mwibanga wo kumwiko wundi ari mu muhemu cyangwa mu mwuka, ariko Imana niyo iraba aho tutabona twebwe. Ntubabe igitsure cy'umwana w'umuntu, ariko igitsure cyandiho akurabe byiza nk'umwana wayo. Amen. Ibi rero sinabiteba ko cyane, murabyumvise yuko hari ubuzima bwa sanctification. Icya kabiri, uguca bugufi mu masengesho. Mubyandike, guca bugufi mu masengesho. Dusome mu Roma 4:18 gushika 21. Hano ndahakunda cyane igice cy'Abaroma aho Paulo aravuga cyane ko avuga Abraham ndamukunda gose. Iya nkuru ya Abraham ndayivuga kenshi kandi ahora yigarukako, ariko arabona ngene Abraham yizigiye. Dusomera 18. Aburahamu yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Kasubiramo kanupio basamaye abantu. Aburahamu yizigiye ibitokwizigiwe ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Ubize yizigiye ibiki? Wow, espérant contre toute espérance. Kwe kiko bitokwizigirwa yarashaje. Amen. Abraham niwe père de la foi, sekuru wiki ukwizera. Ariko ndavuze nti ariko Abraham nuko tumushimagiza byaramugoye bwa mbere, kandi byaranezereje ko byaramugoye. Cyose ko byabanezereje mwewe, byaranezereje ko naciye munani donc n'umuntu nkanje. Haleluya. Yakobo aravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Rero na Abraham byaramugoye nko nawe byamugoye, nanje byangoye. Rero nimba byaramugoye akaronga peshaje akamenya, nako tuje kuranga peshaje tukamenya. Byakugoye ntibizokuzibira. Hari abantu baboshwe na kahise, ama esheke muri kahise na ya kahise. Satani mu specialiste kukuzanira ama esheke ya kera. Uribuka abana zanda wakorora, urazibuka? Ubwo uti singeneye kuzibuka kuko nuwo nacumuye ko yarazyibagiye, yaramariye. Haleluya. Hari umuntu umwe yagiye kutwigisha, pastor Ramuzi yatwigisha kugira deliverance kera tugikizwa, ubu ari mu Rwanda. Hanyuma mama we yarapfuye kera, ariko yagiye deliverance. Ayo madayimoni maraso kwa madayimoni avuga mbega, ari munambwiye umukizwa ngo just avyemera ko avuga. None ko Bibiliya yavuga imbere ya Yesu, none yavuga amadayimoni yaratwereka ama strategy ko arazi akashaka kugushavuza cyangwa akashaka guha ubwibone. Ibe ukazibona ngo general arashitse. Uwo munyegera deliverance wundi apana uyo ngoro mu Rwanda, wundi umuntu ngaha yambwiye ngo jewe ngo zinyita general akagara on general. Agana nashatse kuvugira nti en fait isamaje abageneral ni benshi yita general. Ko ashaka wiyemere ngo ni general, wamaze kugira ubwibone. Ukugira ubwibone niko Yesu amushyize ku ruhande. Rero iyo dayimoni iraza imubonye uwo turi kumwe umukozi w'Imana ngo wewe ngo mama wawe ngo ari gehenomu. Mama we yafuye adakijijwe, mama wawe gehenomu ko yazi ko yakuna mama wiwe mama wawe ari gehenomu turamufise. Umukozi w'Imana acaratwe ngo cyo tuba muri ijuju mwebwe. Undi yabwiye ko mama wanje ari ujya, mama wanje ni Yesu. Narumiwe iyo nyishu yamuhaye ngo mama wanje ni Yesu, ariko wewe waciye ubanza kandi uzoguma aho nyene uri. Ashaka kubwibone cyangwa gushavura widoge. Haleluya. Nje gituma abantu mugana deliverance nimurondere kuganira cyane byinshi nabo, ufate uje muri position ya autorité, nugutegeka gusa. Imana ishimwe. Rero tudusubiye ngaha Abraham nanezerewe rwose ko yigeze kugira intege nke arondera umwana mu yindi nzira, ariko Imana yaramuhariye
Imana irasura yashitsa isezerano bitaravye ibyaha wakoze. Ni wihana ibyaha byawe birafutwa. Amanyanga wagize muri kahise arafutwa. Ibyo wakoze vyose ntibizokuzibira ni wihana. Kuko wihanye ibyaha byawe Imana yavyibagira. Ifata katavyo wakoze. Ariko wihane n'umutima wihana. Haleluya. Ari abantu bumva ibi bagashaka kwihana bya baronke visa. Wihane kugira ngo uronke ikintu. Ihane kugira uharigwe. Ihane kugira uwe uwera imbere y'Imana. Ihane kugira izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Kavuga ati naho naronka visa, naho naronka kaya kazi, ariko ndazi ko nikoraja mu ijuru. Anishimwe kuko ikintu kigutandukanya n'Imana ni ivyaha. Haleluya. Ivyaha biragutandukanya n'Imana. Ariko iyo uciye bugufi ukaza n'inenge zawe imbere y'Imana ugahimbaza Imana, Imana ndakumviriza. Cyakabiri nakababwiye rero guca bugufi masengesho. Twako turasoma murongo 18 wahejeje yose 12. Wahejeje 19. Soma 19. Kandi ntiyagabanuka ku kwizera. Abrahamu ngo ntiyagabanutse kwizera. Subiza gato 18. Gato 18. Subiza 18. Abrahamu yizera yiziga ibitokwizera. Okay, yizeye arizigira. Biratandukanye, murabizi ko bitandukanye. Kwizera no kwizigira biratandukanye. Kwizera kurashobora kunyeganyega. Cyo tuma Yesu yabwiye Petero ngo nagusengeye kuko kwizera kwawe nikugire gute? Amen. Satani yakurekamye nasabye ko kwizera kwawe guhagarare gushika. Ukwizera kurashobora kuduga cyangwa kuzamuka cyangwa kukamanuka. Kurashobora gutamba. Wizera ariko uronse inkuru y'umutima ugacuvuga uti wapi? Warizera ndagiye kwipimisha ndazi ko nkomeye agosanga cancer gusigaje ameze byo kubaho. Kwa kwizera kwawe Waronse kwizera bwa mbere ariko kwa kwizera kuragiye. Ukwizera kenshi kudepanda kuvyo wumva n'ivyo ubona. Amen. Ariko kwizigira. Haleluya. Ukwizigira kurarengeye ukwizera. Kukwizigira ni nk'umusozi ni kunyeganyega. Amen. Biro kwizigira bisaba kumenya uwo wizigira. Ndakunda kwa nabaye ka example ko umwana muto yari mu ndege siko ntiyasi kwizera yizera papa wiwe gusa yari yizigiye papa wiwe kubera iki yarazi ubushobozi bwa papa wiwe avuga ati naho zigihuhusi nabwoba igihe cyose papa atwaye indege. Papa wari umupilote sivyo? Yari umupilote nayo babwiye kenshi nakora kubisubiramwo ko niyo hantu Imana atankunyigisha ikintu cyo kwizigira. Papa wari umupilote atwaye indege hazi muyaga wihuhuse abantu barajugumira. Bararira. Bamwe atanga gusenga, abandi barafukama. Batanga amazaburi, hari atanga gusenga babonye igihuse. Baba panitse abantu bose ko ngoma kitwengera kana gatoya. Kama kitwengera kabaraba kitwengera gusa. Umwotese nawe yafashe icuma ngako kana karagwaye mu mutwe. Umuyaga waheze byose bimera neza. Umwotese azumwaza ati wa mwana wowe sinya hinga. Wowe acara umwana ntushaka ko ibyari byaye. Cikatwe nawe wewe nimuhuzi ko biraba ngaha. Ntushaka ko kwagira dupfe. Acabwe ati ntimuzi umupilote. Iyo mumenye umupilote ntagira ubwoba ndamuzi nyene ko turakorana. Oya umuzi nk'umukozi mukorana ariko umupilote ni papa. Kuko papa ari kuri vona nta bwoba ndazi ko shika iyo ndoye. Rero Abrahamu ngo yarizera kandi yarizigiye ibitokwizigirwa. Inde yo kwizigira ko umukecuru wa myaka 90 ashobora gusaba yaraciye. Inde yo kwizigira yuko yamaze kumutama 99 ashobora kuronka umwana. Inde yo vyizigira ivyo. Wewe ariho nivo yo kwizera irengeye hakagera nivo yo kwizigira. Kwizigira uvuga uti iti Imana yavuze ibishatse nta kimwe cyo yihagarika. Abraham yarizigiye. Haleluya. 19 rero soma 19. Kandi ntiyagabanuka ko ukwizera. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze. Ikibazo cyari kihari. Abraham Imana ikimubwira yaragifise inkomezi. Yaragishobora kuvyara. Sivyo?
ariko amaze kuraba umubiri wiwe wamaze kugabanuka, yamaze byanse mu mubiri, avuga ngo uko umubiri we wagabanuka, ukwizera kwe niko agabanuka. Ntimuvyumva? Hari abantu bagira ukwizera, uko iminsi igenda ukwizera karagupunguka. Kubera iki? Kubera imyaka ikuraba myinshi. Ubunye biracashoboka, mugabo imyaka baye myinshi, ninde azoza kundondera n'umukobwa ngana gutya? Imyaka yabaye myinshi, nawe ukwizera kwa ukwiduga imyaka niko ukwizera kugabanuka. Urashaka kuvyara, ariko imyaka iba myinshi niko ugabanuka. Ariko Abraham ngo ntiyagabanuka ukwizera, yitegereje. Mwana Ijambo yarabona umubiri wiwe ko byanka, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze. Aha bakavuze neza kweli, akaheze. Kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, hafi ijana, na Sara yari yaraciye. Bas menopause plus yaraciye, nawe yari ntibigishoboka, ariko ntiyagabanutse ukwizera. Kubera iki? Yarizigiye. Nashaka tuve kuri nivo yo kwizera tuje kuri nivo yo kwizigira. La foi tuyirengere tugere kuri confiance, trust. Haleluya. Confiance irakomeye gusumba foi. Foi niyo duherako ni nka maternelle na primaire, sivyo? Ariko tugere mu secondaire na université, tugere mu kwizera icyo Imana yavuze. Yakivuze navyo nzi, ariko cyo nzi cyo yakivuze. Akanwa kabivuze n'akanwa karemye isi, karemye ukwezi, karemye inyenyeri, karemye ukwezi. Kariya kanywa niko nyene kavuze. Hari abantu bafata Imana ko yashaje, ingomezi z'Imana zarapungutse, ko yabitegereza ibintu byapungutse, ibintu byayangaye, vyononekaye, kugeza ngo nayo Imana nga yapungutse. Ariko Abraham yari yitegereje, ara umubiri wiwe umaze kuba kaheze, ariko ntibyamubujije kwemera, kwitega icyo Imana yavuze. Umurongo ukomeye 20 verset 20. Ko yiyumviriye icyo Imana yamusezeranye. Haleluya. Mbega cyiyumvira icyo Imana yagusezeranye. Ukwizera utagavye usanavyo kwizera gusa, kenshi baribagira icyo Imana yasezeranye. Sukuciyagira ukundi ntucemera ko kijoshoboka, sivyo? Urakizi, ariko uravuga ati situation ngene imeze, ukuntu vyatevye, je nyaza yuko Imana yayivuyemo. Ariko ngo yiyumvirisha Imana yamusezeranye, ntiyakekeranishwa no kutizera, aremeshwa cyane no kwizera, ahesha Imana icubahiro. Nabwiye ngo umurongo urakomeye, ukomeye rero ugiruze. Itegura ukomeye 21. Amenya neza, akekeranya. Haleluya. Yuko icyo yasezeranye ishobora no kugikora. Ikibazo abana b'Imana bafite uno munsi, bazi ko Imana icyo yasezeranye igira gute? Itegerezwa. Nashaka mukosora uno munsi, Imana itegerezwa ko nta tegeko uyihecura kuyiha. Imana itegerezwa ariko irashobora. Navuze ngo Imana itegerezwa ariko irashobora. Oya Mana, akazi kawe cy'umubeshi para pora kwa. Itegeko irihe? Ya Mose. Imana ushaka kwibwira ngo yawe mubeshi ugereranje n'icyagezo ikihe, ko amategeko yose yavuye ku Mana. Rero Imana ntishobora kuba umubeshi, kuko ntishobora kwigereranya ikintu na kimwe, kuko ntizayihera, ntiyatanguye, ni alfa na omega, yamyeho imbere ko amategeko aza, yamyeho ibihe byose, izokomaho. Imana ni souverain, izina ryayo ni Adonai. Bisigura yuko arashobora kuvuga, arashobora gusinya, arashobora gusinyura. Kandi nta sentare n'imwe ku isi uzojako no mu ijuru. Ndaje kwitwarira Imana data ndiho, urinde wewe. Imana abantu barayatse souveraineté. Souveraineté muracumva? Ubudahangarwa. Haleluya. Abantu inyigisho ndababwira, inyigisho mwumva no musi ku ma YouTube zivuga ngo Imana ngo ivuze ikintu ngo yigizeyo nyene yiboshe. Ntabyo murumva mwebwe? Ngo yabaye prisonnier y'ivyo yavuze, ngo nta kundi ngiri oblige kubigira ko yabivuze,
muvyango Imana washize muri position de faiblesse wabwiye nta kundi uri prisonnier ninda komeye ngaho hagati y'Imana nawe ndakomeye yamaze kwivuga nta kundi yitaye mu mutego wowe uragara rero hehe bikore nibi kibaye Imana ni Imana yavuze ni Imana nta muntu numwe ashobora gukangisha Imana oya wavuze gutya urinde wewe atana yavuze ryaye wewe wari he mbere urazaho narindi jewe mbere utaravuka nari he so wataravuka nari he sokuru wawe 10e generation nari hehe jewe uvuze je wundi ngo wavuze ngo yo langage wayikuye he ndaguhaye impemu zo kuvuga ndaguhaye umutima wawe mbega ndakora gukoresha ngutere ayo maraso yawe ko azunguru ari mu mubiri wawe wayakuye he mbega wavyuse gute mu gitondo waruzi ko uvyuka tuce bugufi tureke Imana ibe Imana yicaye mu ntebe yayo amen yakunda abantu nka Abraham Imana ngo irashobora haleluya Abraham yaraca bugufi azi neza ivy'Imana yavuze Mose yaraca bugufi azi neza ivy'Imana yavuze ariko abana b'Imana no munsi warapfuze ngo wabanza kuvyica vyose n'icyo ari kuronka ushobora kubibura je nazi ko nameze gutyo nabuze hagati warapfuze handugitse ugashifata bibiri ukabwira Imana Bibiliya yanditse niyo Bibiliya era ngere handitse jewe natunganye niyejeje no wewe sasa on ne discute pas nabwire Imana ni Imana nta guverinoma ifise nta nama nshingiranganje ifise nta bashinga amateka ifise nta bakenguza amateka ifise nta mategeko atogwa imbere y'Imana nta demokrasi imbere y'Imana demokrasi ni kwisi haleluya nta la voix de la majorité ihari Imana niyo nyene majorité Imana ni majorité amajambo ngo la voix du peuple c'est la voix de Dieu navyo kwisi c'est pas vrai amen kuko yabavuga Imana ivuze nta muntu ayivuguruza tugere kwiye nivo rero yo kwizigira Imana twizere Imana hama tuduge kwini ntambwe twizigire Imana haleluya amana ndakunda cyane ngo icyo yasezeranye irashobora vuga uti irashobora nivyo Imana ishaka umwana akozo bw'Imana ngutegerezwa utegerezwa bisigura yuko ufikiza ubwibone Imana ishaka umuntu ayihagarara hejuru utegerezwa ubivuga nkandeho cyabugufi haleluya ndakora amasezerano rya kera barunama bakarambarara hasi babonye Imana baratinya Imana ariko no munsi hari abantu usanga basenga bakavuza uruwa ukora WhatsApp ukora senga bakavuga mu ndimi ya WhatsApp n'ama message avyo unabona go no ngo wewe muri mu mubiri ndi kosenga mu mpemu ya hehe none ko navyumva oya hariho guca bugufi haleluya mugani zogera nka wundi imbere gusenga nyambara costume n'ibirato wagiye gusenga Imana oya Imana yaje umubiri sivyo Imana umutima wawe uciye bugufi ukuna Imana ari isezerano harimo isezerano rikomeye ndashaka gusoma mu Walewi cya 20 chapitre 20 verset 24 ariko mwebwe narababwiye ko ari mwebwe muzokwegukira igihugu cabo kandi nzokibaraga kibe icanyu ico gihugu gitemba amata n'ubuki ijewe uhoraho Imana yanyu nabatandukanije n'ayandi mahanga haleluya bega isezerano ryoshe Imana basezerana igihugu ca Kanani igihugu c'amata n'ubuki sivyo igihe yabwira Mose na Yosuwa no yarari Karebu no yarari barumvise yuko bafise isezerano siko hageze igihe rero tugira turabe Mose yapfuye Yosuwa niwe amusubiriye hagira ko binjira mu gihugu c'isezerano sivyo Yosuwa arungitse bagira baje kuri ico gihugu ndashaka turaba amajambo Yosuwa yavuze haleluya Mani shimwe tuje mu gitabo cyo guharura icyo gihe Mose yari yarungitse ashaka abantu 12 muri 12 harimo Yosuwa na Karebu muri 12 Mose yabarungitse kuraba icyo gihugu baragarutse sivyo
turabe raporo batanze, turabe mu guharura 14 imbere yuko dusoma ngaho 6 bariko imbere gihe baza 10 muri bo bavuga ngo nibigatanya, ni banini cyane, basi inkomezi bazotujya bazotumara. Imbere yabo turi iki? Turi inzige, dusa n'inzige no mu maso yabo, natwe ariko twibona. Ariko Caleb na Yoshua bavuga ati hajya ahantu na Imana yatwemereye. Kwa iryo sezerano tuje gusoma bari barizi, sivyo? Ariko nagenda bereke uguca gugufi kwabo tukwigireko. Amen. Nabwiye ko ishaka kabiri ko turiga ni uguca bugufi masengesho. Mbe gusenga gute wewe? Ni gutubwira Imana. Soma mu 6 pio mu 6. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu gitigiri c'abagiye gutata ico gihugu. Bitaburira ko impuzu zabo. Babarira ishengero ryose ry'Abisirayeli bati igihugu twanyuragiyemo tugitata ni igihugu ciza c'agahebuza. Ciza c'agahebuza. Muri 8 niho shaka cyane. Namba duhimbaye Uhoraho. Geza ngaho. Haleluya. Murarushe? Murashuhiwe? Goya kandi yashushe. Okay, ngo Uhoraho namba tumuhimbaye. Vuga uti namba tumuhimbaye. Ndazi neza ko uno munsi hari abantu bokumva uvuze ngo namba tumuhimbaye. Vuga tuwe nta kwizera ufise. Unuze gucakira. Kwe kuvuga ngo namba tumuhimbaye. Namba tumuhimbaye azogira gute? Azotujana muri ico gihugu. Akiduhe. Kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Ikintu nshaka kubaza. Kweka vango namba tumuhimbaye. Kweka vango namba tumuhimbaye. Kweka amengo arakekeranya. Haleluya. Kweka avuga gutyo. Kwereki avuga gutyo. Guharura. Nuba yuko avuga ati si l'Éternel nous est favorable mu France. Amen. Mana njama kavuga ati hamwe Imana yabishaka nubwo yabivuze nitegerezwa. Yaraciye bugufi. Yari kugara ati jewe gihe yivuga nari hajya nari kumana Mose gutyo twicaye. Ariko ndazi yuko haleluya ari we afise ijambo rya nyuma. Yaciye bugufi ati nitwamuhimbara ko mwana abwira ati mureke ko barobere. Yabwira mureke ko barobere mureke kugumukana Imana ko bari bagumuse bidoga ati nitwamuhimbara namba tumuhimbaye. Nashaka rero tawo guhindura amasengesho yawo. Haleluya. Haleluya. Nimba biguhimbaye. Cyo gituba Yesu yavuze ngo nimwasenga muvuge ngo bibe nkuko ugomba atari uko je ngomba. Nimba ari ubugombe bwawe ayo majambo abana Imana ntibakiyavuga. Avuga ati none se ubugombe bw'Imana ndabizi nyene. Nijye urabizi mbwaho ca bugufi. Haleluya. Imana irakwegwa gose no guca bugufi. Humilité irakwega gose Imana. Aya majambo yavuze ndayakuze cyane ngo namba tumuhimbaye. Haleluya. Mungu chendra office. Oya birasa. Okay, Mungu chendra. Soma Mungu chendra. Mugabo ntimugararize Uhoraho. Vuga uti mugabo. Mugabo abanyarwanda baravyumva. Ariko sivyo? Ni ariko canke mugabo. Ugabaze ngo nitwamuhimbara, hamwe twamuhimbara tuzoshobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano, sivyo? Cyamata n'ubuki. Ariko canke mugabo nitugararize Uhoraho, nitubarobere. Mbega umuntu agarariza gute? Bagararije gute? Bariko ari doga ngo tugiye gupfa, ngo tufa dupfira he? Muri Egiputa. Yo tufa dupfira muri Egiputa. Yo tufa dupfa kandi abonye bacafira mu bugaragwa. Ivyo bivugiye wonyene ivyo byababaye ko sivyo? Umugabo ntimugararize Uhoraho. Kandi nimutinye bene ico gihugu. Nimutinye bene ico gihugu. Tuzobarya bwa mutsima. Haleluya. Icabakingira cabavuyeko. Ariko tweho Uhoraho ari mu ruhande rwacu. Haleluya. Mubatinya. Haleluya. Nashaka mumve ko amajambo yo kuvuga ngo tuzobarya bwa mutsima yaje inyuma ya mugabo. Yaje inyuma ya ariko. Haleluya. Ariko ari ubwa mbere yavuze ngo Imana ibihimbaye nitwamuhimbara. Niko yavuze mu Kirundi ngo 8. Ngo nitwamuhimbara siko si l'Éternel nous est favorable. Nitwa Uhoraho namba tumuhimbaye.
nashaka ugashiremo amasengesho yawe ya misi yose. Iyo urasenga uvuga uti Imana nimba biguhimbaye. Ndakunda gusaba ngo si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ndiko bakunda gusenga kera. Amen. Nimba naguhimbaye nkorera bino bintu. Kandi ukabivuga witegeze yuko bitabaye aguma ari Imana. Haleluya. Ni bangahe iyo idakoze ibyo ushaka ukomeza kuyihimbaza? Ni bangahe batavyimbira Imana? Numwe ngaha tubabone cyo twahamagara baze ngaha batwigisha. Ndagwemika ushaka kutwigisha nta muvyimbira Imana, nta mushaburira Imana. Umukomera amashi nimba ari byo. Je nayivyimbiye kenshi, ndayivyimbira ndayivyimbira ndatenda bivamo. Ndavuga ndayivyimbira bihindura iki? Kandi nayivyimbira nzi guca bihindura. Navyimbira nkeza ngo nshavuye ikigarura. Havyimba nka Buddha, nka Buddhist. Ariko nkarurira kugaruka. Kuko uragara tindagiye hariya ukagenda gusanga na uroye. None ngiye. Haleluya. Umuntu dushaka umuntu yizigira Imana arashikira kuri nivo atagishavurira Imana. Nimba ugishavurira Imana urakeneye iri ntambwe yo kuduga. Harana ukeneye ugera ahantu udashobora gushavurira Imana. Tuje muri Daniel 3 umurongo wa 15 usha 18. Twumve babasore nkunda kubabwira kenshi Shadraka Meshaki Abednego. Nuko rero nimwumva amajwi y'inzamba, imyironge, inanga, amakembe, imiduri, bikoresho vy'amajwi arenga n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca muteregwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Uyo ni umwami akora batera ubwoba, avuga nkande mbega. Avuga nkande. Asa na Satani, sivyo? Iyo mvugo ntayo muzi none. Mbega ninde niyihe Mana? Mbega uzoronka akazi gute? Hariho condition uzoronka akazi ni keza uzoronka amadolari, mugabo hariho condition. Tanza kuja kurara kuryamana na patron. Nazo bakura he? Mbega uzobaho gute? Hari abantu bagira ati none abana bawe uzabagabura gute utakoze gutya? Iyo ni ijwi rya Satani. 16 so 16. Shadraka, Meshaki, Abednego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Hari igihe utishura n'igihe wishura. Haleluya. Ariko nubwo batishuye barishuye. Kuba ibyo bavuze 17 nkunda cyane gose mu 17. Asangwa ari uko bimeze. Imana yacu dusavye ishobora kudukiza. Nitegerezwa muri iryo tanure ry'umuriro. Nitegerezwa uhinda. Ariko irashobora. Nitegerezwa ariko irashobora. Mbega Imana yawe urazi kwishobora? Urabizi kwishobora? Igitabikoze wibaza ko itabikoze. Nimba wizeye wasenze kweka itabikoze suko idaniwe irashobora. Vuga uti irashobora. Haleluya. Irafite ubushobozi bwo kubikora. Haleluya. Mu Imana yacu ishobora kudukiza muri etanure y'umuriro uhinda, kandi niyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Ya 18. Ariko naho bitoba bityo. Ata naho bitoba bityo bisigura iki? Naho twomyoka bien, naho dukaranga akaduturira akatwotsa, no way ndishaka gufukamira. Ndishaka kwemera gufukamira ikigomana cyawe. Haleluya. Ni bangahe abana b'Imana bafukamira ivy'isi, bafukamira systeme y'isi, bafukamira ibintu batofukamiye kugira baronke ngene babaho. Ivyo bintu bicitse Imana yawe biba icitse ikigomana. Haleluya. Umenye naho bitoba wicyo, umenye mugenzi ko tutosaba Imana yawe. Imana ishimwe. Ico ni cya kabiri rero, amasengesho yanyu habemwo uguca bugufi. Haleluya. Harabibonye muri ibi? Mwibonye? Ni kirore rero, iyo ubonye akantu ku maso kabi, cukira iki? Wakuraho. Sivyo?
icya gatatu amashimwe. Haleluya. Mbega amasengesho yawe arabamo amashimwe. Sinzi ibintu utagusenga, usenga iminota ingahe? Hari usenga iminota 30, hari usenga isaha. Mbe muri iyo saha cyangwa iminota 30 yawe hari umwanya wo gushima. Mbega urashima? Hari abantu badashima na rimwe. Benshi barambariye ngo none noshima iki? Shima sha wewe. Afite ibyo ushima. Deje maze kuvuga gutyo uri ntashima. Sivyo? Kuko nimba ushaka no kuvuga no kumbona urakwiye gushima. Nimba uhagaze no ku maguru yawe urakwiye gushima. Nimba uri kurahema uhumeka shima. Nimba urakirijwe ukaba umwana w'Imana ni gute uvuga ngo nta kimwe shima? Nimba utari gusa wambaye impuzu, wambaye ikirato, hari umuntu atambaye ikirato nga. Nimba wambaye kwe gutoshima. Siko kubera wa mugabo yagenda kwiyahura kwera ingorane mutameze neza ayidoga gusa yazi ingorane rafise ikirato cyapinze ngaha anaho cyatobotse acagenda ku musozi hejuru kwiyahura. Sivyo? Ishati yari yamutebwe ko gukoronga avuga ati ndarushe no kumaramara bagenda baranda batwenga. Ipantaro yatabutse ngaha tagiye kwiyahura acagera ku musozi muremure. Mana ndarushe waramevye nunkunda reka nsimbe mfe na kare napfuye. Agira simbe zo mugabo ari nyuma yo ngo hagarara iyo za marayika araza abona ikigabo kiri gusa. Wa musazi ndeka tegere niyahure sino musazi shaka gusa umfashe ninde ntusimbe nuze si inyuma gato agira pazi biri inyuma ntusimbe ndagusabye umbabarire kuri cyo kirato kuri iyo pantaro kuri iyo shati yatabutse ukure vyose ushire hajya ushusimba. Chavuga ati hari abantu bifuza bifise. Hari bifuza bifise. Bijya ugaya. Hari abyifuza. Kiya cyana kigaba. Hari abacifuza batagifise. Icyo kigaba hagisengera. Uya mugabo atakubwira ngo joteme. Hari abifuza ngo uwo mu mabasi nujya. No musengera akaba hari vraiment de l'intelligence. Ibintu byose ugaya imbere y'Imana hari abavyifuza. Niba bitahura ko abantu bavyifuza uzokwiga gushima muri bike. Akazi aya mafaranga mpengwa ni serum, iyo serum arabayikeneye. Hari abashomeri wo bahiyo serum. Bonezerwa. Boduzishimwe kuri iyo serum. Oya vraiment ndarushe imyaka ngenda nikinga. Iyo kinga hari umuntu wayimuha. Oya ndakeneye imodoka umviriza. Hari abantu bagenda bateruye bavuga ati iyo uwo mpajya amaguru yiwe. Nta muduga nkeneye amaguru gusa. Uwo yamba. Mana wo amaguru. Mbega no gushima gute? Mbega no kuvuga gute? Baranterura ariko amaguru. Ngo gututuguru twanje ni dutoya. Hari abatwifuza. Wavuga ati icyo tuma abasha. No menya tujera. Iga gushima. Nimba utwenga ko namenya rimwe shiba kuyafise. Nimba amaso yawe yose abona shiba kuyafise. Nimba ufite ujya mutajya musikiraro shima. Nimba ufite ugucumbikira ukaryama ahantu hari ababifuza batabafise. Icyo mu muntu afumbikira abasha fa kuryama ngaho ego no hafa kuhajya. Ariko niba mufise umuntu rero arigiye kenshi twidoga tukidodoma ndufise ibintu sibi ndi ha mazunzu umutwe. Igihe kuri doga ngo sifise ibi ashaka wunda bifise atabikeneye. Akasaba kuraba. Oya mana baramhevye akaca muraba uriya. Amanya kwiyumvira rero. Ushime muri vyose. Ushime no muri bike bijya bisuzuguritse kubifise bishime.
Zaburi 104 Psalm 100 verset 4 havuga ngo mushike mu rugo rwiwe mushima. mu rugo rwiwe mu birimba vyiwe muri presence y'Imana mugira gute? Mana majambo amashimwe akwiye kuza imbere y'imitwaro, imbere y'ibindi vyose, imbere y'icyo kintu kikuremereye. Banza ushime. Bisigura yuko amashimwe n'indamutso y'umwana w'Imana. Ugiye imbere y'Imana uri Imana, uri Imana mana, uri Imana mana, uri Imana mana. Niyo majambo ujyana imbere y'Imana. Imana ishaka ko wayibonye ko ari Imana. Haleluya. Wabonye ubutunzi bwayo, ubunini bwayo. Ndababwira umuntu uzi aje kukuraba, uzi ko akwemera, urumva amviye kumufasha. Avuga ati aje anyemera, aje ndirimbira, aje avuga ubunini bwanje kandi ashonje, kandi atarishugwa, kandi bamukuye mu kazi, kandi asingorane yo mu rugo rwiwe, ariko makanwa kiwe hagusohora ibibazo ufise, hagusohora ingorane z'abana biwe, z'umugabo wiwe, z'abana banyurumogi cyangwa ubusambanyi, ariko akavuga ubwiza bwanje. Mana majambo ukura kwega presence y'Imana. Amashimwe ni ikintu gikomeye. Iyo kibuze mu masengesho, amasengesho ati nguvu, arati nguvu gose. Ntuze wibagire gushima. Ngo mu nyubako ziwe muhimbaza, no mu nyubako ziwe muhimbaza, mu mukengurukire mushimagize izina ryiwe. Izina ryiwe. Okay, Afilipi. Nimugire ico mwiganyira. Nimugire ico mwiganyira. Ariko muri vyose. Ariko muri vyose. Ivyo mugomba. Ivyo mugomba. Bimenyeshwa Imana. Bimenyeshwa Imana. Mu gusenga. Mu gusenga. Mu kwinginga. Mu kwinginga. Gufatanije. Gufatanije. No gukengu. N'amashimwe. Ya. Gufatanije. Vuga uti gufatanije. Benshi baratandukanye amasengesho n'amashimwe. Gufatanije. Gufatanije. Kuboheye. Kumashimwe. Amashimwe habuze ikintu gikenewe gusumba ibindi byose. Haleluya. Rero icyo kintu cya gatatu mwacumvise, action de grâce cyangwa amashimwe ntibize vigere bibura amasengesho yanyu. Kuko watangura ishima biragoye kuza kwidodoma mu nyuma. Igituma kwidodoma nuko wahereye kwidodoma. Ndakunda gutanga akarero ko mu byakoze n'umwa 4 muzohasome acte 4 kuva kuri verset 20, 21, 22 manuka kushaka kuri 30, aho bari bafite ubwoba bagira abice, bagira persecute, icyo bakoze batanguye bashima. Batanguye babwira Imana ngo mbega ko se waremye isi n'ijuru, ibiyaga byose se wabiremye, bafite ikibazo gikomeye. Ariko batanguye gushima, bahimbaza Imana, bavuga ubunini bw'Imana. Amen. Kwera amashimwe hakiyaza ubushobozi, hari abanyamugigima aho bari kwera presence y'Imana. Imana ishimwe. Icya kane mwanyuragiye, icya kane nashaka kuvuga gute mu Kirundi, discipline, kwitwararika. C'est ça. Discipline twavuga gute? Discipline, kwitwararika, kwitaho ikintu, kwitaho amasengesho. Amasengesho arasaba discipline. Discipline murayumva? Amasengesho akeneye discipline, akeneye kwitwararika, arakeneye sacrifice cyangwa ikimazi cyangwa igitambo, akeneye kuvyitwararika gose. Abantu bakunda gusenga ko bumva bashaka gusenga. Benshi basenga ko bumva envie yo gusenga, bumva bashaka gusenga, bashaka gusenga, batavyumvamo nibasenga. Nashaka kuva muri uwo mugwi w'abantu basenga ko bumva ko bashaka gusenga. Nashaka kuja mu mugwi w'abantu basenga kuko basengesha n'ubuzima. Usenga ko basengesha n'ubuzima, wumva yuko utoshobora kubaho udasenga. Mana ishimwe. Abanyefeso 6:18, Ephésiens 6 verset 18. Adusomere. Musengere muri muhemu ibihe byose. Sengere muri muhemu ibihe byose. Mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose. Kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose. Musengera abera bose. Musengera abera bose. Ndashaka gufata akantu ngo kandi ivyo mugire gute? Mubibere maso mukobeje. Mubibere maso. Veillez avec persévérance, avec une entière persévérance. Mubibere maso. Alléluia. Gusenga kibi kintu gifeza partie y'ubuzima bwawe. Imbere yo kuryama, nankunda kubwira abantu gusenga,
mu gitondo ugira ushobora guha musenga mu gitondo witegure gusenga imbere yo kuryama. Turi kumwe? Niyo strategy yiwanje. Je ndivira ko nzosenga imbere yo ndyama. Ngiye kuryama iciviro cyanyuma kinca mu mutwe nuko nzovya gusenga mu gitondo. Bema bizi ko iyo ikintu cyanyuma washize mu mutwe kigumamo niyo uryamye niyo usinziriye. Abizi n'abantu bafata ingendo voyage. Hari ama voyage amavoro ufata nka 2h du matin. Cyane 3h du matin. Nawe shango alarme usanga uvyuka imbere ya alarme kwivuga. Kuko wajyanye uzi ko uzinduka kugenda kandi udashaka ko indege igusiga uguma ushaka kuvyuka. Kwera wabanza kwinforma ubwenge bwawe yuko ushaka kuvyuka. Rero bisaba kugira discipline. Ukuba yuko uteza gutegura umunsi mu gitondo ushaka gusohoka udasenze. Cyo tumavuga ngo mubikore ngo kandi ivyo mubibere maso. No muri Matayo 26:41 Matthieu 26:41 Yesu avuga ngo musenge kandi mube maso. Aha. Mube maso kandi musenge. Ibyo ni ibintu bibiri. Discipline mwayumvise? Abandiscipline mwavyumvise? Ashaka kunyishura. Nuko toyivuga mbwa bariyizi. Sivyo? Abandiscipline ni bande? Abantu basenga rimwe na rimwe. No musi urasenga ejo nusenga. Bivana mood humeur urimo. Unezerewe urasenga imisi indwi yose. Uronse inkurumbi uragira pause y'imisi 3 udasenga. Uvyuka ugenda gusa ufata bitije ne wigendera. Sivyo? Cyangwa ukihumuriza mu mashuka muri mukuru agenda mana umunsi no kweretse amen. Abadabita babipeur. Abasenzi babipeur. Uve mu mugoro w'abasenzi babipeur. Sivyo? Abipeur murabazi. Abipeur murabazi. Kuva WhatsApp ije abantu bakipipa. Kera ava WhatsApp. Hari abipeur expert. Agutelefona urukumu rumeze gutya. Wihende ngo ntagumwe yo kwitaba. Yagomeze gutya igaso akumva kwisonye ke. Gata kwitaba kera arakurindiriye ashaka konsome we ashaka konsoma. Aho ni abipeur no munsi kwa WhatsApp biroroshe. Ariko kera abipeur hari umuntu yaragwaye no ngaho. Ashaka gukubita gusa. Abipeur ntibashaka kudepansa bashaka ko udepansa. Sivyo? Ariko jambo ry'Imana bavuga ngo mutange imibiri yanyu n'ibimazi. Bane majambo koresha amayinite yawe. Imana zo guhamenje mwabo tanga yiwawe. Ushaka imbere y'Imana mana impa gusa jewe ni zero ndi mu bipeur. Imana ishaka bipeur ishaka abakonsoma. Haleluya. Ishaka ko agira icyuheba. Hari ikintu kifise agaciro kuri wewe urahevye. Imana avuga ati hari ico yahevye. Niba museze rya kera barazana ibimazi bazana intama bazana inka nuvuga yuko nuno musi nta nka Imana igusaba nta ntama igusaba ariko irashaka iguzi. Irashaka itiro wanze uribwira ngo watiro we ryama ngaho je nagiye. Ndavyutse. Haleluya. Umubiri ushaka mugabo ndavyutse. Hari kiruta itiro hari kiruta ibindi bintu byose. Nugira ubusabane hamwe na ndiho. Imana ishimwe. Icyo ni cya kane mwacumvise discipline. Cyane kwitwararika. Icya gatanu aricyo cya nyuma. Neza ko benshi bamwe murabizi mugabo benshi murakoranyiriza ngaha. Benshi ari kuri radio kuri YouTube. Ntibari bazi. Icya gatanu ko kibaho bituma amasengesho agira inkomezi. Ariko no munsi wabimenye Imana ishimwe. Turasoma Luka 6:38. Luke 6:38. Dusomere. Mutange namwe muzohabwa ingero nziza itsindagiye inyigishe isesekaye niyo bazobaha muco muteze kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Ahanye uyu murongo abantu bazi ko uko vuga amafaranga gusa so amafaranga gusa icyo utanga cyose ngo mutange ko namwe muzohabwa ingero nziza itsindagiye inyingishije. Kunyigisha ushaka iki? Kugira bisindagira neza ubesuri ko vya nivo uyibone neza. Inyingishije isesekaye rwa yuko cyuzuye kigiragire kirarenga. Muri yo bazobaha muco muteze. Mbega uteze iki? Iyo ni inyigisho siyo ngomba guteba ko cyane. Ako ushaka kwereka yuko mu cya gatanu gikenewe umutima utanga. Apana umufuko utanga. Umutima. Ko gutanga si umufuko.
gutanga n'umutima. Amubizi? Gutanga n'umutima. None ko nabonye akora mu mufuko. Yego yakoze mu mufuko. Mugabe mbere yo gukora mu mufuko yakoze mu mutima. Amen. Haleluya. Abantu benshi hari abantu bavuga ati ujya mu kenshi umuntu atanga canke umugumu umumenya ryari yafise ibyo atanga. Yari umukene n'umenya akora umugumu canke adatanga. Kuko nakimasa atanga sivyo? Ariko yafise ibyo atanga ushobora guti ujya muntu n'umugumu canke aratanga sivyo? Rero umutima utanga niwo niko navuga, sio navuga umufuko. Umutima utanga ni ikintu cya gatanu. Ushaka ngo nivyo nivyo hanze nibihuye n'impwemo. Mugabe Imana yanyigishije ko bihuye n'impwemo. Amen. Tuvyige rero, sivyo? Tuje muri Luka cicindwi yakora gutanga akarero kujya mu gabisho y'igabinjana le centenier. Murongo wa kabiri gushaka wanzusome mu wa kabiri. Hariyo intwazangabo y'abasoda 100. Umushumba wiwe akunda cyane yararwaye ari ku mfiro. Yari umuchef afise umukozi wagwaye. Murongo wa 3. Yumvise inkuru ya Yesu. Yumvise inkuru ya Yesu. Suramo yumvise. Yarumvise inkuru ya Yesu hanyuma imutuma ko abashinganahe b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umushumba wiwe. Aha. Nabo bashitse aho Yesu ari. Aha. Baramwinginga cyane bati birabereye ko umugirira utyo. Aha. Kuko akunda ubwoko bwacu. Aha. N'isinagogi yacu niwe yayitwubakiye. Haleluya. Yesu ajana nabo. Okay, gizagaho. Yesu ajana nabo. Mubone ngo nibisanzwe ko Yesu ajana nabo sivyo? Mubona ko bisanzwe? Nibisanzwe. Gasubiye igitabo bidasanzwe. Yesu yararenze ku mategeko. Amategeko imbere yuko Yesu afa kazuka yagira ibitangaza abande abana ba Israeli gusa. Abana ba Yakobo gusa. Uyu ni umuroma. Ni umunyamahanga. Niyemerewe igitangaza. Haleluya. Mubona naura. Niyemerewe igitangaza. Ariko Yesu ni ku mugore yaragwaye yafise umukobwa wagwaye sivyo? Myekanani kazi sivyo? Yambwiye gute? Wakabwawe. Ushaka ndaguhe imikate y'abana ba Israeli. Mane majambo ntihari bwagere ko agira ibitangaza abanyamahanga. Uyu mugabo yazwe atari qualifié atemerewe kuronga itangaza ariko cyo yakoze yaraciye no kubatama abasaza b'Abanyisraeli ko ntiyari yemerewe no kuja kumusaba sivyo? Ariko ndashaka murabe marigima batanze. Bamubwiye gute Yesu uyu mugabo nubwo ari umunyamahanga si umuntu asanzwe n'umuntu atanga n'umuntu yitaho umurimo wawe w'Imana n'umuntu yitaho ubwoko bw'Imana. Ijya sinagoge mubona n'umufuko wiwe. Haleluya. Nimuvyumva? Ijya sinagoge mubona sabandi bayubase n'umuroma. Ijya ni preuve y'ukwizera. Nandishimwe. Yesu avyumvise atajana nabo. Munyereke umuntu. Haleluya. Tugende nje kumukiza. Kukora bikwiriye kubera ikintu yakoze. Haleluya. Ikintu yakoze cyerekana ko hari umutima w'Imana uri muri we. Nagabye yuko umutima utanga uruguru imiryango. Uyu mugabo wose gitangaza kwera gutanga. Nandishimwe. Abantu bavuga ati bare kungora je nifitiye ko nanzi wanje ukuri zirika wenyene. Ukuri zirika nyene ko mu gutanga abantu batanga kugira ngo Imana igwize vyo ko aratanga. Oya, gutanga ni kwiyegereza Imana. Nandishimwe ngo Yesu jana nabo. Okay. Naho tokomeza ngaho ajana nabo igitangaza cyakoretse. Kushanaho sishaka guhagarara kujya ngene yizera ambwira ati ntuyiguraza vuga ijambo rimwe gusa umukozi wanje ashakira. Igitangaza cyaje ikore kubonyene sivyo? Umwanya urageze sishaka kuvuga nibindi haro niyindi mwandike ariko barandika ibyakoze n'umwa ice c'icumi murongo wa mbere shaka wa 4 acte 10 verset 1 à 4 naho nyene n'undi umuroma umugabisha naho nyene ingabijana centenier yitwa Cornelio mwese muramuzi. Amen. Cornelio naho nyene yasenga imisi yose mugatarakizwa ariko yakuna Imana ya Israeli. Haleluya. Kuko yaratanga nawe nyene agashigikira abakene. Umurongo wa 4 bavuga gute? Nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Yakanira amaso marayika kora umwanya ugiye. Aha.
aramubaza ati ni iki ga mwami? aramwisha ati ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze. Ugusenga kwawe ni iki? Ugusenga ni iki? Ugusenga ni iki? Abakiza bashaka duga amasengesho gusa. Kweki duga amasengesho gusa. Harabuze ikintu gikomeye, harabuze ingredient. Amasengesho ntaduge yonyene. Amasengesho adugane n'ubuntu. Mbega ari ibikorwa gukora. Bageze gushigikira compassion. Hari icyo ukora. Hari ikintu wowe ukuravuga ati ndashaka ibintu biherekeza amasengesho yanje. Amasengesho yawe n'ubuntu bwawe byagize gute? Siyo yere yaduze, ntiyaduze, vya. Ari bibiri byaduze. Biba iki? Icyibutso. Ndashaka kubahanura. Mugire icyibutso mu ijuru. Mugire icyibutso mu ijuru. Imana ikuraho ikavuga ati ndafise ikintu reference. Ndafise ikintu nibuka kuri wewe. Nabonye ko witayeho umurimo wanje. Uritayeho abapfakazi. Uritayeho imfuvyi. Uritayeho abantu banje. Abantu benshi basenga nta vyibutso bafise. Cyo gusoma amasengesho aregarega. Urasenga ariko Imana ibona umuntu yikunda gusa. Kuko irazi yuko yaguhezagiye, hari abantu ushobora gufasha kuri nivo uriko. Kumbere nugira nturiya cyangwa uriya, ariko nivo yawe ndiho arazi neza, arazi ibyo yaguhaye, wewe uba ku buzima burengeye nivo yiwawe, kugira umbere nka naka, ni umunezero. Yo ni inyigisho ikenewe ngaha, sivyo? Nukuba kuri nivo yawe. Nuje muri quartier udashobora. Nugende kuri quartier ijana na lisansi yawe. Genda kuri nivo uriko muri umwanya, ugire icibutso wubaka kuri iyo nivo yawe. Amen. Mu byakozwe n'umaga 9:39 acte 9 mwandike acte 9:39 meshi amazi umuntu yitwa Tabita Dorcas. Imana ishimwe. Dorcas yapfuye ariko kugira zuke habaye iki? Umwe wese yazana impuzu yashonye, umwenda yashonye. Haleluya. Zia mpuzu yashonye ni vyibutso byatumye azuka ava mu bapfuye aragaruka. Imana ishimwe. Hari amasengesho usenga amarayika yo mu ijuru bakacyata gutora ivyibutso vyawe bakabitwara nk'abajya abantu bakabitwara imbere y'Imana. Tiraba ivyibutso biratuma amasengesho aja mu ubushobozi, aja mu imbaraga, ibitashoboka bigashoboka. Ivyo rabesha byo bazi kuko tubagumiza mu vy'impuhemu gusa. Tumuza mu vy'impuhemu, izere acakira humiriza bibone birote. Oya icibutso. Inyigisho nange kwita icibutso kuko abana b'Imana nta cibutso bagira. None Yesu ntiyapfuye ntabishobora yabihejeje. Oya hari icibutso ciwawe ku giti cyawe n'umuryango wawe. Hariho signature kenewe. Kwa marayika kenshi uko asenga ibyo mutari muzi barara dossier yawe mbere ko intervene. Katura dossier yiwe. Dibishoboka. Amni moins rouge. Débiteur. Kiri vyibutso. Amerika bakeneye ibyo bavugirako. Amerika bakeneye amashimwe yawe. Amerika bakeneye ukugoroka kwawe. Barakeneye sanctification. Kyo bashaka ko intervena. Amerika bandi bakeneye sanctification. Sivyo? Amerika bandiho barakeneye guce bugufi kwa masengesho. Cya kabiri. Cya gatatu, Amerika bandiho barakeneye iki? Amashimwe. Yes. Cya kane hakeneye iki? Mwabikurikiye bashe. Discipline. Cya kwitwararika. Iyo Amerika bandiho barabikorerako. Cya gatanu, icyibutso. Icyibutso rero mu byumve si ikintu gendo gatera kandi gaca wivugiriza uruha. Icyibutso n'ubuzima. Gutanga si rimwe n'ubuzima. Cyo gituma no musa abakristo benshi bari muri deception. Kwera iki? Bazi ngo batanze icyibutso, Mana none kiri hariya nahejeje. Imana ikeneye kubwira ngo nahejeje. Siyo ibwira ngo nahejeje. Imana ishaka kubona ubuzima bwo gutanga, utanga biba mu itaba ukabutanga akaba ubuzima bwawe bwa misi yose. Ndiho abamugisha. Haleluya.